Ngiye kubaha ikaze mu basangirangendo ba Onezime Daily. Ndabashimiye mwese mwakoze subscribe. Mwahisemwo neza, nari sinzobatenguha. Nzobaha ivyegeranyo bigiye bitandukanye bibafasha kumenya ibibazo vyinshi muhora mwibaza mukaburira ibisubizo. Amateka atangaje ntahandi uzoyasanga hatari hano. Tora agasonga bugari maze untize amatwi yawe yose, wongere untize n'ababana bamwe, aho utumye umwe bose bagira rimwe. Aho mvuze amaso maze meze nkubwire urutonde rwa perezida indwi bicisha bugufi kw'isi yose, yewe bagiye barakora ibitangaza bitangaje. Jewe ndi Onezime Niyomwungere, mbahaye ikaze mw'isi y'ubumenyi. Turahera ku mwanya w'indwi, aho tuhasanga kapiteni Valentine Slessor, yahoze ari perezida wa Sierra Leone. Yavutse ku igenekerezo rya 26 z'ukwa kane mu mwaka w'1967. Avukira mu muji wa Freetown, umugwa mukuru wa Sierra Leone. Mu mateka y'isi yose, uyu ni umuperezida yabayeho akiri muto kuva isi yakabaho. Yagiye ku butegetsi akubise kudeta mu mwaka w'1992. Ico gihe yari afise imyaka 25 y'amavuko. Egome uvyumvise neza, yafashe igihugu ku myaka 25 gusa, aho yavuye ku butegetsi mu mwaka w'1996. Inyuma y'imyaka 4 gusa afashe ubutegetsi. Kuri ubu afise imyaka 58. Ico gihe yakubise kudeta Perezida Joseph Momo. Bimwe mu bituma avuga ko yishije bugufi cane muri ico gihe ni ingene yagerageje gushira igihugu ku murongo, kwitangira bene igihugu, gushira imbere ineza y'abanyagihugu. Ivyo vyose yabikoze mu gihe kigoye, kuko imiti y'iterabwoba yari myinshi cane muri Sierra Leone. Muri Afrika biragoye kubona umutegetsi arekuye ubuyobozi vyoroshe. Valentine yakubiswe kudeta mu gihe yariko arategura amatora yo gushiraho umukuru w'igihugu yitorewe n'abene igihugu. Abari bamwegereye ico gihe bavuga ko yari yanse no kuja mu bazitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Yagiye aregera imiryango y'abakene mu kubaha ivyo gufungura. Yubakiye amazu menshi abatishoboye n'ico kiringo yamaze. Abene igihugu bararose iterambere biturutse ku nganda yagiye arubaka. Yabonetse kenshi agenda n'amaguru mu gushaka kwereka abene igihugu ko n'ahari perezida afata akataco bimaze kugendera mu miduga izimvye, mu gihe mu bene igihugu inzara izura inzara. Nta mazu yigeze yiyubakira, nta miduga izimvye yigeze yigurira, ahubwo yashize imbere ineza y'abanya-Sierra Leone. None ubu niwe muntu wigeze kuba perezida akenye ku isi yose. Nta mitungo y'igihugu yigeze yiba. Amaze gukurwa ku butegetsi, ubuzima bwaramugoye aromoka ahunga igihugu. Ubu abayeho nabi cane, ariko azokwama yibukwa nka perezida yatwaye igihugu akiri muto. Ku mwanya wa 6 tuhasanga Dr. John Pombe Joseph Magufuli, yahoze ari perezida wa Tanzania. Yavutse ku igenekerezo rya 29 z'ukwa 10 mu mwaka w'1959. Avukira mu gace kitwa Chato mu cahoze ari Tanganyika y'ico gihe. Yahavuye ashengera ku igenekerezo rya 17 z'ukwa 3 mu mwaka w'2021 ku myaka 61 y'amavuko. Imbere yo kuba perezida yagiye aba umuministre inshuro zitandukanye. Yaje kuba perezida ku igenekerezo rya 5 z'ukwa 12 mu mwaka w'2015 avuye mu mugambwe wa CCM, Chama cha Mapinduzi.
yashengeye inyuma y'amezi make atorewe kongera kurongora Tanzania manda igira kabiri. Yaragwanije yivuye inyuma igiturire carangwa mu bayobozi batandukanye, yongera akora ikintu catangaje isi yose maze kinezereza abatanzaniya. Uko nako kwabaye guhagarika ibirori byo kwigina umunsi mukuru w'ubwigenge w'abatanzaniya. Ivyo birori vyatwara amahera menshi cane, acategeka ko ayo mafaranga azoza arakoreshwa imigambi y'iterambere atari ukwinezereza mu bintu bidafitiye inyungu abatanzaniya. Ni kenshi yagiye araboneka yerekana kwicisha bugufi, yiyegereza abanyagihugu. Hari aho yigeze kuboneka ariko ararya ibigori vyokeje. Tekereza nawe kubona perezida ahagaze kw'ibarabara maze akagura ibigori agafungura. Vyabaye imboneka rimwe, vyabaye igitangaza kw'isi no muri Afurika no muri Tanzania yose. Yabonetse kenshi yagendeye amabohero atandukanye agendera ababaza ibibazo bafise, ingorane bahura nazo. Ahenshi yagenda akuye abatwara ayo mabohero mu gihe asanze batubahiriza agateka k'abanyororo. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga umwami Harald wa gatanu atwara Norvege. Yavutse kw'igenekerezo rya 21 z'ukwa kabiri 1937 mu gace ka Asker, ibirometero 20 uvuye mu buraruko bushira uburengero bwa Oslo, kapitali ya Norvege. Umwami Harald ni umwana agira gatatu mu muryango, akaba umuhungu umwe rudende w'umwami Olav wa gatanu. Harald yimye kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwa mbere umwaka w'1991. Kuri ubu akaba afite imyaka 88. Ubuzima baye nk'ubutandukanye cyane no kuba ari umwami. Akunze kuboneka atwaye imodoka mu mujyi wa Oslo, umugwa mukuru wa Norvege nk'uko nabivuze. Inshuro nyinshi aboneka yagiye mu isoko, akagenda mu isoko gusoma ari umwe nta barinzi bari kumwe, canke akaba ari kumwe n'abarinzi bake cyane. Ivyo byose bikora yirengagije ko ari umwami, bituma abanyagihugu ba Norvege bamwibona ngo bamukunda, bakamwita uwicishije bugufi. Hari n'agenda mu birori bitandukanye atari kumwe n'ingabo zimucungira umutekano, akorosha ubuzima yewe agasabana n'abanyagihugu. Biratangaje cyane kumva umwami yicisha bugufi kurwo rugero, ari byo bituma ashirwa ku rutonde rw'abayobozi bicisha bugufi ku isi. Ku mwanya wa kane tuhasanga kapitene Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso. Ibrahim Traoré niwe perezida muto ku isi yose aka kanya. Yagiye ku buyobozi igenekerezo rya 30 z'ukwa 10 2022, nyuma ya kudeta yakubise Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo Damiba, aho ico gihe yari afise imyaka 34. Kuri ubu afise imyaka 37, bimugira perezida akiri muto ku isi. Yavutse ku igenekerezo rya 14 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1988 mu gace ka Kera muri komine ya Bondoukou muri Burkina Faso. Mu 2010 yinjiye muri Université d'Ouagadougou Académie Militaire George Namoano. Mu myizerere yiwe ni umuzima abo bita Islam Sunnite. Aratangaje cyane Traoré, nta kirimba cy'umukuru w'igihugu abamwo, yibera mu ikambi y'abasirikare, ntiyigera aboneka yambaye amakostume nk'abandi bakuru b'ibihugu, yigomera muri tenue militaire. Yewe niyagiye mu nama zikomeza abakuru b'ibihugu ku isi, agenda mu myambaro myiza ya gisirikare na pistole kwitako, inkofero yayihengetse koko. Udumubona mu yindi myambaro atari ya gisirikare igihe ari gukina umupira, kuko asanzwe ari umukunzi wa ruhago, ngo kuva kera niwo mukino yakuze akunda kurusha iyindi yose. Nta vyubahiro ashaka,
kuko agendera mu modoka za gisirikare ntameze nk'abandi barongozi bagendera mu modoka z'igiciro zagenewe abanyacubahiro kuko zibafasha kurinda umutekano wabo, ariko we yizera ko umutekano we uhagije kuko yizera nk'ingabo ikomeye idasanzwe. Ashigikiwe n'abasirikare bagenzi we bamuri inyuma muri vyose, bamushigikira muri vyose, bituma atagira ubwoba, bituma yumva umutekano we ukwiye. Ibrahim Traoré naho ari umukuru w'igihugu yaranze guhembwa umushahara usanzwe uhembwa perezida, ahembwa umushahara nk'abandi basirikare. Aho bica byumvikana ko ahembwa yangana n'abandi bakapitene bose kuko nawe asanzwe ari kw'ipete rya kapitene. Ego ivyo wumvise nivyo, amatwi yawe ntiyihenze, arushwa umushahara n'abakoroneli n'abajenero batandukanye. Ibaze kuva igihe yagiye ku butegetsi ntabwo arigera yiduza ipete yagiye ku gisirikare ariko niryo kiriko n'ubu. Uwo ni Ibrahim Traoré. Abanyagihugu ba Burkina Faso bamufata nka Sankara bivanye n'ibikorwa ariko arakora, kubaka amahinguriro, guhimiriza urwaruka kwihangira imirimo, yirukanye abazungu mu bibanza bikomakomeye abishira nk'abanyaburkina Faso. Ubutare bwimbwa mw'ico gihugu buhingurirwa aho nyene, ntabyo kubushora hanze, kandi buhingurwa n'abanyaburkina Faso. Yubatse amabarabara meza, amavuriro, amashure, agwanya yivuye inyuma imitwe y'iterabwoba mu guha umutekano ukwiye abanyaburkina Faso. Ibyo bituma abanyagihugu bamufata nk'intumwa y'Imana yaje gukurako ubucakara no gusubiza ijambo abanyaburkina Faso nk'uko vyahoze ku ntwaro ya Thomas Sankara. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga uwahoze ari perezida wa United States Jimmy Carter. Yavuze ku igenekerezo rya mbere z'ukwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1924 muri United States. Yaje kwitaba Imana tariki 29 z'ukwa 12 mu 2024. Yabaye perezida wa 39 ayoboye United States, akaba yaturuka mu mugambwe wa Demokrate. Jimmy Carter yagiye ku buyobozi tariki 20 z'ukwa mbere mu 1977, avako itariki 20 z'ukwa mbere 1981. Ikindi wamenya niwe mu perezida wa Amerika yabayeho igihe kirekire inyuma yo kuva ku butegetsi. Yabayeho imyaka 43 n'amezi 11 n'iminsi 9. Yongeye kandi aba mu perezida wa mbere wa Amerika ashoboye kubaho imyaka myinshi kuko yashengeye afise imyaka 100 n'amezi 2 n'iminsi 28. Muri Amerika umukuru w'igihugu aba mu nzu iruta izindi ya White House. Naho uba wishica bugufi gute utegerezwa kuyibamwo wanka wemera ubwo umutekano wawe. Rero ivyo vyatumye Jimmy Carter aba muri White House. Avuye mu buyobozi yahise yigira kuba mu nzu isanzwe nk'abandi banyagihugu muri Plain. Yasimira mu masoko aciriritse amwe ya ntawe utofungura, akiyunguruza muri bus nk'abandi. Mu ndege yagendera muri regular places, ntabyo kuja muri business class nk'umuyobozi. Yari afite amashirahamwe afasha abantu aho nikora, yarabubakira amazu, yaratanga imfungwa ku marerero atandukanye. Uburusho bwose yari yemerewe nyuma yo kuva mu perezida yarabuhevye, yigira kwibanira n'abanyagihugu. Nyumvira nawe umuntu yanse kongera gukora akazi na kamwe gahambaye mu bwari gushobora kumuha igifovya c'amafaranga. Yongera yanga kuzotaritabira inama zikomakomeye z'amashirahamwe ya rutura muri Amerika, maze ahitamo gutungwa n'umushahara uhabwa uwahoze ari umukuru w'igihugu. Ico gihe umushahara vyari ibihumbi 96 by'amadolari ku kwezi. Uko bigenda birahindagurika buri mwaka, nta mushahara wamaho uhari. Jimmy Carter kandi yaratangaje cyane. Tekereza ko yagiye arubakira abandi inzu zizimye z'agaciro kanini, ariko we ahitamo kwibera mu nzu y'abakene iyo kabayemo we yariko arubakira imitameno. Niwe yahisemo kuyibamo.
Muri make uwovuga ko yabiguze nka kurya umwana w'Imana yayitwiguze ntiyobabeshe. Yakunda Imana cyane kuko yagiye araboneka kenshi ari mu rusengero, ari kumwe n'abasenyeri, mbese yakunda gusenga koko. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga uwahoze ari perezida wa Burkina Faso Thomas Sankara. Yavutse ku igenekerezo rya 21 z'ukwa 12 umwaka w'1949 mu cyahoze ari Haute-Volta mu gace kitwa Yako. Amaze gufata ubutegetsi mu 1983 yahise ahindura izina ry'icyo gihugu kiva ku izina rya Haute-Volta acita Burkina Faso les hommes intègres. Yatwaye Burkina Faso imyaka 4 yonyene kuva mu 1983 kugeza mu 1987, aho yaje kwishwa n'inshuti ye magara Blaise Compaoré mu mugwa mukuru wa Ouagadougou. Yafatwa nk'umucunguzi wa Burkina Faso, abanyagihugu baramukunda cyane bivanye n'ingene yababona yicisha bugufi bimwe bidasanzwe ntibyari bimenyereye umanzi wa perezida bayobora ubwa mbere. Niza amazwi yawe yose nkubwire bimwe mu byatumye ashirwa ku rutonde rwa perezida bicisha bugufi ku isi. Yafashe imodoka za leta zari mu bwoko bwa Mercedes Benz, azigurisha zose yigurira Renault 5. Izo Renault 5 nizo zari mu zizimbutse ico gihe ubwo yashaka kuzana impinduramatwara. Yatangaje ku mugaragaro izuba riva, abanyagihugu barorera ko agiye kuzoza arahembwa ibihumbi 138 n'amafaranga mu 36 y'amasefa, amafaranga akoreshwa muri Burkina Faso uyashize mu madolari angana n'amadolari 348. Yagabanije umushahara wa ministre, yongera agabanya ingendo zizimbye cyane, yemera kuzoza aragendera hamwe twita muri twegerane. Yahisemo kuba mu nzu isuzuguritse, mu by'ukuri idakwiriye kuba nk'umunyacyubahiro nka perezida. Ntabwo yigeze ba mu kirimba cy'umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwiwe hagiye harasohoka amakuru avuga ko atamitungo idasanzwe yasize, yewe ngo nta na konti yigeze atunga i Burayi. Nawe nyumvira imwe mu mitungo yasize, ya modoka yagendera yamushyiritse ya Renault 5, guitar. Burya Sankara yari umucuraranzi akomeye cyane, kuko aho yabateramiye hose yaba afise guitar ari kuririmba. Ikindi yasize ngo ni ikinga yakunda gutembera imbere mu gihugu, kuko kenshi yakunda kuboneka, ariko iyi kinga yikundira cyane. Ibindi bituma avuga ko yicisha bugufi ni gake yaboneka yambaye impuzu zitari military uniform. Aramutse yambaye impuzu zisanzwe yambara impuzu zakorewe muri Burkina Faso, ntiyigera yambara impuzu z'abanyamahanga. Yashira imbere neza y'abanyagihugu ku ntwaro yiwe, abakenyezi bagize ijambo bahabwa imyanya mu buyobozi. Amahinguriro menshi yarubatswe mu ntumbero yo guteza imbere abanyagihugu. Ushima yicisha bugufi, umwe mu nshuti zibe za hafi yatangaje ko atakunda gutegura ibirori byo kwinezeza n'umuryango wiwe, kuko we ngo yabifata nko konona itunga ry'igihugu. Ku mwanya wa mbere tuhasanga José Alberto Mujica Cordano, yamenyekanye cyane ku katazirano ka Pepe Mujica. Uyu yahoze ari perezida wa Uruguay. Yavutse ku igenekerezo rya 20 z'ukwa 5 umwaka w'1935, avukira mu mugwa mukuru w'ico gihugu witwa Montevideo, kimwe mu bisagara bituyemo n'abantu benshi cyane barenga miliyoni 1.9. Pepe Mujica yitavye Imana mu mwaka uheze wa 2025 ku itariki 13 z'ukwa 5 ku myaka 89, apfira muri ico gihugu nyene. Umve rero ingene yagiye arerekana ukwiyorosha kudasanzwe. Yatanguye kuyobora Uruguay kuva mu 2010 kugeza mu 2015. Tumenyereye ko perezida aba muri palais présidentiel, ariko we yaravyanse ahitamo kuja kwibera mu caro hamwe n'umucance wiwe mu kazu gato cyane, bivuga ko kari akazu k'abakene koko. Ihera ijisho ingendeshwa yagenderamwo yari marque ya Volkswagen B3, ifise ibara ry'ikirere cijimye
yakozwe mu 1987 yagurwa amadolari 8,000 uyashize mu marundi angana n'imiliyoni 49,400. Iyo modoka niyo yatwara imbere y'uko aba perezida. Amaze kuba umukuru w'igihugu yabandanije gukoresha iyo modoka nyene, ntiyigeze ayihindura ngo agure izigezweho. Ico gihe yahembwa ibihumbi 10,800 y'amadolari. Ibice 90% yabitanga ngo bije gufasha abatishoboye, imiryango ikenye, imfuvyi n'abapfakazi. Urumva ko amadolari 1,000 ariyo yabika ku mushahara wiwe, ayandi yose akayafashisha abatishoboye. Nta mushoferi yamutwara, niwe yitwara. Kenshi yagenda wenyine atari kumwe n'abamucungira umutekano. Yakunda gukorera ibikorwa byo mu rugo. We mu kwemera kwiwe yavuga ko ibyo ku isi ataco bimaze, kuko tuzopfa tukabisiga byose. Igihe kimwe yaje kumenya amakuru avuga yuko ariwe perezida wa mbere akenye ku isi, maze mu munezero mwinshi cyane yagize ati, si jewe nkenye, atari ku bukenye ni uwamarondera byinshi. Ubukene nyakuri ni ukwamurondera byinshi ariko udahaga. Iryo ni ryo jambo José Alberto Mujica Cordano yishuye abamubajije ico gihe. Aha niho dusoreje kino cegeranyo twavuga ku bakuru b'ibihugu bagiye bagaragaza kwicisha bugufi ku isi yose. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwabanye nanje kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Mbega hoba hari ivyegeranyo wifuza ko twoza gukorera? Bitubwire muri comments, mwongere muduhe inyunganizi. Mwari kumwe na Onizime Niyomwungere ni akagaruka.